Yeneye yambwiye ngo ndebe ibiganiro ivyiyumviro bizira hawange hari yari karamuraba twe tubona araba muti Sabani madame oya nturabari araba hari yari tuhave sivyo era utuzana kamera umubwire action sivyo urayindi banze nyumvira ico ngo chamagara kandi ivyiyumviro bizira hawange hari yari karamuraba twe tubona araba muti arabeyo kandi ni muri bose ngire kilometero ariko muzokwerekana nawe yes ubu yeneye yambwiye ngo ndebe ibiganiro Sabani madame oya nturabari araba hari yari Alvera ndamurabe hari ko hari hari yari bisaba ko kiri ku muzi hanyuma ihejeje nshaninjira Amedée batabikoze tuzovyikorera direct Ketty bite Isadi. Urakomeye. meze neza Aho. rimwe mu mazina mbona kubera cyane kabisa Oya, ubona nyene ndi Ketty. ni wagitore cyangwa ujejwe mewe byita gute mvuye hano namenye amaterume technique namenye cadrage namenye grand pra namenye Rero izina urihabwa n'umuntu yanditse story kuko iyo umuntu akarandika story afise mu personage ngene yamwise. uraberewe numva menga nagutinye menga nyene uri Mba nibashiye. uri inaruko abonye n'uburyo shawerewe n'impeta cyane. Bazigerekeranye tufite abasirimu. uraberewe neza numva menga nawe wo kwibwiriza mu minsi izacu kambara je ngo ndiko tirabura nabwo nta menga nta na nyinshi mbavye zisoko
tuzambare ryari uno mwaka Mani bishatse gira raba bikore urasigara wenyene mu kibuga ayaga ntiduhiganwa turi muri marato ntiduhiganwa gusa ni ivyifuzo vya buri mukobwa na buri muvyeyi wese gusora umwana so ibikorwa ni byinshi sinzi no yenda kuronse akaryo mu kanya Amedée nava dutera ingumu nabonye n'abantu baba bari serious bari ku kazi nifuza kumenya nyuma y'igihe kinini abantu bibaza ati ni nk'amatangazo babonye yuko ibikorwa mu birembeje intore ntinde nyene mugire mu bacange mugiranze mucishemwe kandi cyane intore ntindi vraiment intore ntindi saison ya kabiri kandi n'ukuri mwabibonye mwavyiboneye ko yashitse kuri terrain tuko turakorera rero tuko turategura ibintu bimeze neza cyane gose ndazi muzoryoherwa ndazi muzoyikunda kurusha ya mbere yego akantu numvise abantu nyene basa nabongorana bavuga ati tinimbi ya mbere yari iryoshe season 2 yoyo ti numuriro vraiment ni fire namwe murabifiringa ukabona ati ukuri turabibona vraiment ko iraryoshe cyane cyane ko natwe ubwacu twari twikumbuye twari twishashaye rero ndazi ko n'abakunzi bayo bayikumbuye nuko zameze neza cyane harakandi kajambo kamwe canke tubiri kubwira abantu kuko bari banagukumbuye vuba tuzoyaga mu buryo bwagutse mugana hano bavuga ati wa muntu wacu twakurikiye aragusigiriye ikintu nabwira abantu bako baradukurikirana nuko kwibarabara gice hagati y'ibarabara y'igicenda n'igicumi mu Kamenge ari sana dabati imeze neza cyane gose basokoje abana ko bazepya ego rero mugende mutwaye n'abasheri banyu basha n'abashiki banyu mugende basokoze ego we hasubiremo neza wavuze ndiko ndaguciramo ni mu Kamenge hagati y'ibarabara igicenda n'igicumi ni kwikaburimbo nyene noneho kiyashika ucubona ikintu cyo kwakurangira amafoto y'abakinyi banyu yaravere nyene hariko na Mireye n'abandi bantu n'abandi bakinyi benshi yone ni Kamenge yo mu micungararo hampande ya terminus nyene ego hajya wow keti tukureke rero wandanye bikoko uragaze cyane diko na Prince Kiss na Frido Frido ni yaraye ego musaza kashushe ni atari mta je nibaze yuko iryavuzwe ritashe rega abantu ntibari bwabyemere bazovyemera bazovyemera ahubwo banavyemeye nibaza yuko bariko barabona ibikorwa muri mwo bani kumbe ku kazuba wakaze reka yaravuge urumva ni hakujya kuraje isuka mwiyogoma ugoswe usanga abandi imirima yakuze nawe icikiriwe biba bipfuye byose rero naje twamaze gutangura tournage kabisa wicaye ngo uri kuri yatawe ufitira barigeze kubivuga ba Ketty aba ba bose ati Amedée n'umuntu muzima ngo bameze nk'umusa ndi muzima ntari muri tournage no muri tournage bava ati uri muzima mugabo na Amedée ku gikorwa abagoro yaragukarira kabisa ariko ikiryoshe nuko nabonye iyo muronsa gahembwe muruhutse gato ntibababara mu biryoshe kwa meme utegerezwa kubanza kumva yuko abakinyi stress tugira nizuko kwihutisha igikorwa nta stress z'ibifu canke ziki tugira ico ciza cyo iyo turuhusa tuko turatwenga twaryoye umugabo ibintu waravyihebeye eko ubuzima bwanje pe ubuzima bwawe bisenda gahuza n'akantu nyama yavuze ati Amedée arafise ahandi hantu asarura ati kuko nta muntu ari kugura BMT salon ntahenda abantu ntabwo yakuye muri filime gusa ibi bintu bihuza gute ibintu nyama yaravuze mu gihe jemba muri ene bintu nyene waravyihebeyeko ahi Bujumbura dufise ubuzi butandukanye umwe wese ugiye kwinjira mu kazi kiwe uba wumva no kuba hatoshobora kubaho no munsi n'umwe kubera ko iyo umuntu donc bivana no kuntu wewe ubayeho urashobora kubayeho ufise inzu utahamwe yiwawe ukabona arasi yarakugora ukaca wiyumvira uriya muntu apanze tukaba dukora akazi kamwe we abayeho gute ugasanga inzu yameshe mugabo ukabona nawe abayeho neza cyo utangura kwibaza swate ni Freemason swate ni rero na nyama burya uwo mwicarikaho nicaye agakora nk'ivyo nkora hari naho yobona ati nibindi no bikora je ndi mu kaje ndiko ndakora kuva kera ndamaze gukorera benshi murabizi n'ubundi ndiko ndakora nibindi muzo yuko ibyo uri kuragera ko byinshi kumbure n'ivyo batazi ni filime nyene ni cinema imbere n'inyo je nta kandi kazi nkora ni cinema ego turetse ko ega muri cinema harimo ibintu byinshi we nitwajanye abafana bagiye ku nkadona twajya munsi rw'azazure nyama baramukadona
nukuvuga ibintu bose ivyo ngo byo gufatirako ariko muri cinema canke mu bintu nk'ibi vyacu urashobora no guhura n'umuntu akakugurira ifana kabisa uwo munsi amahera yo kugura ifana ukaceshira muri kesi none ntiwumva ko bishoboka kabisa birashoboka ni nkuko ushobora kuyakuramwo ukigira nk'ahantu karagiza inka ikavyara yego muga biguma byikwa ko ari cinema baca umugani mu kirundi ngo indya yinswa indya y'inyoni sinswa nsa niko bavuga indya y'inyoni sinswa nsa ukuvuga baba bagombye gusobanura ati nubwo ubona inyoni yama misi yose ku murango wa muyibona iraguruka yiruka ku nswa ibyo tujya dukoko si twijya gusa iracishamo ikajya ubumera iracishamo ikajya utugori uravyumva rero twe tubona yiruka ku tuntu ze gute tushobora kwiyumvira ko hari kandi kantu ijya ni kwa kuntu usanga abantu bagufatira kwa kajya konyene kimwe gusa je ntunzwe na cinema nivyo nta kandi kazi no present imbere y'umuntu ngo ndakora ni cinema ku murango ni cinema mu ijoro kabisa ariko ntobura n'ahantu basishira akantu ka business kagakora nkiriwe ndapibliye ariko kandi arige babonye mbibire BMT salon yari keneye ko ndapibliye kubera nkeneye abantu baza kunteza imbere nibindi bizokenerwa nzobahamagara muga nk'ikintu kidakenewe singuye kugipibliya ngo nuko ngo abantu bakwiye kubimenya ko natwitse ibaza gasa nkubo babona Amedée yogura nka parisere mu carama ngo bazahamagara diwo ngo kamera ngo bye oya ije sivyo kupibliya problem kabisa tuributse ko turi kumwe na BMT salon iri mu Kamenge mu micunganaro ya terminisi ni kwibabara gicenda ni gicumi ku kaburimbi kabisa hari akajambo wumva wohumuriza nubwo babonye ibikorwa abantu bataremera ko intore ntindi igiye kugaruka film intore ntindi ni vuba mwabonye mwahaciye mwahashitse mu ijisho ryabo mwabonye ko turiko turakorana umuvuduko udasanzwe Arvera ari ngaha Sabbas ari ngaha na Kadoha na ba main murabizi n'aba principale urumva baritanze baravuga bati iyi filme tuzoyikora mpaka numvise n'umuntu anyongorera ati rero season 2 yoyo ati nta byinshi twumva baza ducira urubanza abakoze cyane ati mureke big director abandaye akazi nizira yuko bikorwa bagiye kubibona tuzobonanye tunayaga byinshi. This is Flash TV. We shine to progress.